Abagabo mwaramutse nanze ndamutse neza nshima. Ubu rero ni saa 12 n'iminota ingahe 5 canke 10 sindishobora. Hama rero ndavyuce ndasomye akajambo ndakwandika ikiyumviro hasi ngaha. Hama rero jewe normally ndakunze gupanga umunsi nko ku mugoroba ntararyama, ndandika nyene hariho ikintu nyene mfise nza gukora, mba ndacanditse hasi ndagiteguriye umwanya nza kugikorerako, canke nyene harinze hivangamo ibindi nyene ube usobora nyene kwibuka ko hari ikintu uwo munsi wateguye gukora. Kandi no kuba waraye nyene ibintu bimwe wabiteguye navyo birafasha ku munsi ukurikira, kuko ntubuki ukwiremererwa gose uwo munsi nguruhe. Ubu ufise n'umwanya nyene wo kuba flexible. Rero good morning. Hama rero tuyage ku bijanye n'ubuzima. Hariho information ndavuze ndaza kuvuga ko igihe munyandikiye mushaka ry'ama product, ni vyiza kwandika, ukandika message isobanutse kugira nyene nituze muri nta mwanya afise wo kuguma nteraniza mbo n'umuntu ngo bite urakomeye ukuntu nuko. Andika igihugu urimwo, andika ivyo ushaka, hama nico ushaka bagufase, hama umuntu message bisobanutse neza. Nyamba ari link candayitoraho iri ari ico gihugu urimo, nkayikurungikira nkagusigurira n'ingene ubigura canke ugira, bikaba biroroshe. Rero utangura ngo bite gute abantu n'ijana n'ibindi mfise kuntuze kuri ku ma social media. Iyo message yawe rero kugira mbonye ari bite ndayirengana n'ukuri, sindakubesha, mbonye ari bite gusa candengana, kuko mba mbona ko ugomba gutakaza umwanya. Kuko wanditse icyo ushaka ukaba ntuze specific n'igihugu urimwo, ukabaza n'ukuntu wobironka n'ivyo ushaka, biroroha kukwishura. Nyamba ari link ndondera, nyamba ari iyo video yo kukwereka ukuntu bi orderinga, ivyo bica byoroha kubiguha. Rero utangura ngo bite, hari igihe mpora ndishura mugabo umumenye ko uzi ko wanditse bite gusa, ugenda uyisubiremo iyo message ube specific ivyo ushaka. Kuko ama message nkayo ubu nuguta umwanya, kandi umwanya murazi ko ubu muri iki gihe ubuzindi. Sawa. Hari ikindi nagomba kuvuga. Ari umuntu uzi ko watoye inomero za ari umuntu uzi ko watoye inomero zanze ntaziguhaye kuri social media, uziye muri WhatsApp manza wisigura iyo wakuye izo nomero, kandi wongera uvuge uriwo n'icyo ushaka bagufase. N'ahandi utanguye ku actinga nk'uko unzi, ndakubloka naho mba nakuzi, kuko simba ndakuzi, nza mbona ko ari ntuzeye spam. Ubu ugomba kuntuzeye sinzi ibyo uburondera, kuko intuze WhatsApp ni ya business. Rero mbonye ntazi iyo nomero iyo ariyo, ntazi uriwe, ugatangura nk'uko umenga uranzi, kubera mbona kuri social media ntibisobanura abakunzi personally. Rero uziye kuri ntuze muri WhatsApp, menya kugiye kuri Janine atari ebagabo wo kuri TikTok no kuri Facebook. Rero uciye uza muri inbox nkuko turazinanye uranze, cyankurikirwa n'abantu benshi. Rero uziye ni bloke, ntabwo iyo message yawe isomwa yishurwa. Make sure ndayiguhaye vuga ati nizewe twavuganye naka ngaha kuri TikTok, Facebook, usigure neza. N'ahandi ntayiguhaye ukaba wayitoye kuri social media cyangwa wayihawe n'umugenzi, ugatangura kuvuga nk'uko umenga turazinanye, ni bloke. Okay, sawa. Niyo ikindi
iya hariho information nza gucisa muri timu agasanga ubonye iyi video ndaza kuyinonosora neza ndayisire muri timu kuko hariho ibintu biri guhinduka nyene muri business benshi rero izo information bakeneye kuzimenya eko ndaza kurungikira abari muri timu iyi video muraza kubona video yiwanyu mwisangiza eko sawa ikindi YouTube channel ubu ndatanga kuyikoresha gose ibiganiro byinshi bigiye guca kuri YouTube rero agasanga utaragira abone kuri YouTube no kuri Facebook ando bicisaho kuri TikTok ho ku bantu bamurikira kuri TikTok murashobora kwimukira kuri kuza ku ayo video mushaka ivyo biganiro by'impanuro by'iki kuri YouTube ndaza gusira aga clip gatoye kuri TikTok nzosira akantu gatoyi muri story ndababwira mugende kuri YouTube ni kuko ibiganiro byinshi bizoca kuri YouTube no kuri Facebook sawa eko byari ibyo ibindi nabyo ndaza kuraba ibindi bizoza nyine mu nyuma ibyo byama message kweri mugomba kwandika message ku muntu ntabwo ari bite canke makuru andika igituma wandikiye uwo muntu amazina yawe wipresente uvuga ati mbaye hana ndashaka umfase ku bya business canke ibizanye najya amavuta ngomba ungene ndogura ajya amavuta ibiki aho umuntu acamenye icyo ushaka acamenye ninge nagufasha ego sawa kuko ama message menshi sindayasoma kuko benshi ni bite iki rero nta mwanya umuntu yogira naho wo kwicara umunsi wose cyangwa iminsi 5 ntiwopfa waramaze ayo message rero ufasha umuntu ujya ari ya dondoye uwo ari we akavuga n'icyo ashaka niho umuhana information zikwiye n'ibyo akwiye gukora kugira mubandanye rero uciye uza ngo bite ngo ukakita nkuko tuzinanye nawe tubyumva ntibyoroshe sawa rero